bakunzi ba Horikana TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. O data, nta kintu ukwiriye atari ugushimwa no kubahwa nawe waremye bose Mana, kuko watugiriye neza, wadukunze urukundo ruhebuje, uduha Kristo ngo adupfire na mpwemu yera ngo adufashe. Mana, nigiki utakoreye umwana w'umuntu kugira ngo abe mu buzima bw'intsinzi. Ariko uyu munsi tubandanya kwifuza Mwami Imana bigatuma tuba kure yawe. Ariko ndasenze ngo umwe wese umuha imbaraga zo guhazwa n'ivyo wamuhaye, ashima Imana muri vyose. Urakoze, icubahiro n'amashimwe bikugarukire mu izina ryawe ryera. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo twirinde kwifuza kuko ariko kutuzanira intambara. Haleluya. Ujya kwifuza abantu b'Imana nivyo bituzanira intambara, haba mu buzima bwa Kristo, haba mu buzima busanzwe. Abantu ntibahaga, abantu bagoma banezerezwa no kuronka byinshi, ariko uwo muntu anyugwa arahiriwe. Umuntu anyugwa n'ibyo afise arahiriwe. Uyo ni inkoramutima y'Imana. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Yakobo igice ca 4, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4. Haravuga ngo muri mwebwe intambara ziva hehe n'imitongano iva hehe? Mbega ntibiva mu bihimbara bigwanira mu ngingo zanyu? Murifuza ariko ntimuhabwa, murica mugira ishari ariko ntimushobora kuronka, muratongana kandi muragwana. Ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. Yemwe basambanyi, ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwankana n'Imana? Nuko umuntu wese agomba kuba inshuti y'isi aba yigize umwasi w'Imana. Amen. Murumvise ko kwifuza bidukwegera amarushwa menshi, bidukwegera kubiki? Kuba abansi b'Imana. Haleluya. Bidukwegera iki? Bidukwegera kuba abansi b'Imana. Ngo muri mwebwe ngo intambara ziva hehe? Ni kibazo ijambo ry'Imana riko ratubaza. Intambara ziva hehe? Intambara ntizipfa kwizana, ziba zifise aho zavuye. Ngo n'imitongano iva hehe? No gutongana biva hehe? Ngo mbega ntibiva mu bibahimbara bigwanira mu ngingo zanyu? Urumva? Ibiduhimbara, ibigwanira mu ngingo zacu nivyo biduterereza iki? Nivyo biduterereza ivyago n'amarushwa. Haleluya. Bigatuma tuba kure y'Imana, bigatuma duhamagara n'Imana ntitwumve. Haleluya. Kuko imitima yacu idatunganye, imitima yacu idatunganiye Imana. Haleluya. Ngo murifuza, urumva? Ngo murifuza wariko ntimuhabwa. Urumva? Kenshi Imana ntiduha ibintu byose twifuza. Ntishobora kubiduha. Kujya n'umuvyeyi atoha ibintu byose umwana asabye umuvyeyi. Umuvyeyi ntashobora kubimuha igihe abona neza ko ivyo bintu ataragera kubironka canke iyo mubimuha bikamwonona. Haleluya. N'Imana nico kimwe. Imana hari ibintu byinshi twifuza mu buzima bwacu. Imana ikaraba ati je noruhare nida iki kintu ubuye, noneho no mubura. Haleluya. Ati no mubura. Cyangwa byoshobora no kumwica. Mbega murazi ko hariho n'umugisha Imana itanga, akaba ariho wica umuntu, akaba ariho utuma bakure y'Imana. Urumva? Ngo ariko ntimuhabwe, ngo murica mugira ishari. Urumva? Abantu baricana kubera kwifuza. Ndifuza poste ya naka kugira ndayironka ifo ko ndamwera imina. Ndifuza kiriya kintu kugira ndagishikeko. Urumva? Ukica umuntu, ukica kubera kwifuza.
kwifuza nibyo byamaze abantu, nibyo bidukoresha amakosa menshi, nibyo bituma tuba kure y'Imana, tugakora ibyangwa n'Imana kubera kwifuza. Haleluya. Ngo mugira ishari. Urumva ishari ryarisha abantu, umuntu agakora igikorwa aho kukinezerererwa ugashaka ngo ahubwo agihomba, ahubwo umenga two reka mvuga abiwacu, simvuga abanyafrika bose, umenga n'umurage twarazwe, ugasanga umuntu aho kunezerwa n'umugisha agezemwo, ahubwo bamwe bawita amazina, ari n'abakozi b'Imana, ukabona nk'umuntu Imana iri gukoresha ibitangaza, umuntu bagatangura kuvuga ngo ukoreshwa na Satani, cyangwa bakubwira ngo yatunga ngo aji kuzimu donc urumva kubera ishari ni ribi. Nezerwa niba wabona umugisha wa mwene so unezereregwe, kuko nawe niba unezererwa ejo nawe Imana izokugirira neza. Mugabo igihe ufise ishari ryo kubona abateye imbere ukumva urababaye, nta mugisha uzokuzako. Ariko ntimushobora kuronka, muratongana kandi muragwana. Urumva abantu bagatongana, abantu bakama mu ntambara, kandi ukumva n'abantu bari mu murimo w'Imana baratongana, baragira ishari, baragwana, bari mu ntambara. Eske Imana yobaho hantu abantu b'Imana? Eske uhimagara Imana ikitaba? Eske Imana yoshaka kubahezagira mumeze gutyo? Ivyo ukunda. Imana n'urukundo, Imana ikunda hari amahoro. Haleluya. Haleluya. Ngo musaba ntimuhabwe. Urumva kuko musaba nabi. Urumva ugasanga umuntu ariko arasaba kandi n'umunyabyaha mutupu, n'umunyeshari. Ibi byose twavuze haruguru, umva urabyuzuranye. Niba ushaka gusaba ngo uhabwe, saba ukwijambo, genda ukwijambo ry'Imana rivuga. Imana uyifatire ku ijambo ryayo, urabe ko itarishitse. Mugabo wawe uzoza gusaba iby'Imana, ushaka iby'Imana iguha, ariko nawe udashaka gukora iby'Imana igusaba. Imana irashaka ngo ugendere mu byagezwe byayo, ugendere mu rutonde rwayo, hamuyisaba urabe ko itaguha. Ariko uzosaba uri umunyeshari, uzosaba uri umwicanyi, uzosaba ukwifuza ko warakuzuye, hama ngo Imana iraguha. Hoya ntiguha ngo kuko musaba nabi, ngo kugira ngo muvyononere mu bibahimbara. Urumva Imana ntipfa kuguha ibintu itabona ko harimo inyungu zayo. Imana irakunda umuntu niyaba yaguhaye nawe ukamenya gutanga, ukamenya guhezagira. Ingabire yaguhaye ukamenya kuyikoresha neza, aho uzoyisaba ikumve hama nawe iguhe. Haleluya. Ngo yemwe basambanye, ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwankana n'Imana? Mwabyumvise? Abakunda ibintu byise, umva bagakura umutima ku Mana, ushaka kuba inshuti yayo. Ujya n'umuntu igihe utamuha umwanya, igihe utamukunda, igihe atacukora kubwiwe, nawe ntiyo gukunda. N'Imana iragomba kuba inshuti yayo, ureke gucudika n'isi ngo uyivogere mushake kuba muri systeme y'isi ibyikunda akaba ari byo ukunda, aho nudoshobora kuba inshuti y'Imana. Haleluya. Haleluya. Ngo yemwe basambanye, ntimuzi yuko gucudika n'isi ari ukwankana n'Imana? Ngo nuko umuntu wese agomba kuba inshuti y'isi aba yigize umwasi w'Imana. Mwabyumvise? Ukaba ushaka kuba umwasi w'Imana, cudika n'isi. Umva iby'isi kunda ubikunde, uzoba kure y'Imana. Ariko icyo ndakwifurizaga muntu w'Imana no kuba inshuti y'Imana. Haleluya. Nivyo by'isi izobiguha. Mugabo wanje kugira iki? Wabanje kugira inshuti Imana. Haleluya. Hari abashaka gucudika n'isi, ariko Imana ikabasogondera. Ibyo Imana ntabyikunda. Imana irashaka ikibanza cya mbere mu bugingo bwawe n'ubwanje, bya bindi byose irabiguha, kuko yavuze ngo ifeza n'izahabu narabiremye kandi nabiremeye abana banje. Haleluya. Ariko iragomba kuyibanza kuyigira iya mbere mu bugingo bwawe, ibisigaye izobikongera, kuko yavuze ngo ni inyongezo, ngo turondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibisigaye ni inyongezo. Sicomba umuntu uri kurumva iri jambo, nukuri nawe mpwemu yera iri gusigurira ugusumba uko jewe ndabivuze, nukuri ukagira uwa mbere Imana,
nukuri ntacu uzoyiburana ntacu uzoyiburana ni wayisaba izokumva kandi izokwishura kandi izoguha ibigukwiriye izombe binkwiriye kandi ibigukwiriye nibyo vyiza mu maso y'Imana rero Imana yo mwijuru ibampezagirira Mana ndagushima kuko uradukunda kandi uzi ibidukwiriye n'ibitubereye twese mwami Imana kandi nta muntu numwe yoza imbere yawe gusaba umukate ngo umuhe ibuye canke yo gusaba ife ngo umuhe inzoka oya uri umuvyeyi mwiza kandi uzoguha ibyiza abana bawe reka rero twese tugire ishaka n'umwete ryo kunywana nawe shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza